Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillah wassalatu wassalamu wabarik ala rasulillah. Ni Umuhanuzi TV, nanjye ni jewe Yesaya Sadi umuhanuzi. Kandi Bayisilamu kuba ndabaramukije, si inyigisho tugiye gutanga ariko ni urwibutso. Sinzi ko mwibuka iyi foto y'uwo musigiti. Iyi foto yarasirikiye mu mbuga zitandukanye kuva itariki 8 z'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025. Bayisilamu nuko hatabariza ko ho kuba ku musigiti. Twarakubise ijya nino, turagira uko dushoboye, abo Allah yashoboje, turubaka umusigiti ku buryo dushoboye nk'uko mububona. Aya mafoto muriko murabona na y'umusigiti rero uko hagaze ubu kuri uno mwanya. Uko hagaze murabona ko hejuru hagiye kamabati, mashallah, alhamdulillah. Mu mbavu dusubiza ko y'amashitingi yahahora, ariko ntibikwiye ko twogira inyubako imeze gutya. Ibyo ni by'imfata kibanza kugira ngo aho hantu kumbure haze hubaka umusigiti. Rero ejo ni by'imfata kibanza abantu baronke ingene iramadani, baronke aho basengera, baronke aho bakorera ibada. By'imfata kibanza je mbona byo byiza Allah kubo yaronkeje uburyo bagize bagashigikira hariya hantu mu misozi. Intara ya Ngozi, komine Nyamurenza, umutumba Nyabikenge. Rero nshuti zanje Abasilamu, tubashimire cyane kuko no kuhavuga birakenerwa. Hariho amakuru tumaze kuronka ko hariho abantu bahashitse babashiriye udusara two gusengerako. Imana ibahezagire cyane, Imana ibaje imbere cyane. Ku bantu bafashe akanya baragenda babashiriye imikeka yo gusengera, nubwo bataturondeye twararonse amakuru. Si mpaka muturondere nk'abantu bari hafi baronka kumbure buno butumwa bari mu gihugu cy'u Burundi, bakaba banahegereye, bari nko muri Butanyerera nyene hajya Ngozi, kuca bahashika bakafashanya nabo, ni byiza cyane. No munsi rero twagerageje kuvugana na wa muimamu wacu, imamu w'uyu musigiti, atubwiye uti kweri Imana ibahezagire cyane ku gikorwa mumaze gukora, kugira aho tumaze kugera turashima. Atarikora amasengesho yo mu gatondo no mwijoro biratugora, ni mu mwijima ntihabona, kandi ko kabone ko ni Ramadani igiye kuzaho, urumvaho mwijoro amasengesho yo mwijoro dusenga cyane, urumva ko bizoba bigoye, ari mu gihe hazoba hatabona. Mu Islam aho ndibaza cyabumva ko hakenewe ikimuri. Urumva icyo nicyo turiko turajya kwiyunge natwe mu ntumbero yo kukirondera, cyangwa ushoboye kugikora wenyene ugenda ugikore mugana. Aho ni byiza kandi utumenyesheje ku telefone kugira ngo kumbure iyo turiko turakwiza amavideo ntitugume dukwiza amavideo habonetse uwabikoze. Ariko kwiyunga natwe kwizi nimero biba ari byiza cyane. Twagerageje kuvugana n'uburongozi ku rwego rw'intara yagutse ya Butanyerera, aho urumva mbavuze nyakubahwa umurongozi w'intara Sheidi hafidhahullah, Imana mubungabunge. Atumenyesha ko video yacu ya mbere, ijya video yarungitse itariki 8 z'uku kwezi yayibonye, ariko aratubwira uti mu by'ukuri icyo kibazo ntituragifata mu ntoke nk'abarongozi. Atusaba ko twe twuba turabandanije tukigumije mu ntoke, kuko bikibagoye mu bikorwa byo gutunganya uburongozi. Kabone ko amatora y'abarongozi mu mpande bo hasi mu barongozi ba Kisilamu bataratorwa, abarongozi b'imisigiti, abarongozi b'amazone n'abarongozi b'amakomine bazohavura batorwa kumbure itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Nibaze ko bazoba basa n'abariko barasozera ibijanye n'icagura nk'uko ikirangamisi cy'uburongozi bwateguye ibijanye n'amatora kibigira. Kubw'ivyo twizere ko kumbura indongozi tuzotangura kubana nazo umwanya ku mwanya,
mu kwezi kuza nko mu matariki nka 10 canke 15 gutyo, ariko inyuma hamwe n'ivyo baradusabye ko twoba turakora twebwe nk'abayisilamu. Inshallah rero muislamukazi aho uherereye hose, uyu muhamagaro n'uwawe, kabone ko ijambo ry'Imana ritubwira uti mu by'ukuri abemeramana impande zose ni bamwe, innamal mu'minuna ikhwa, iryo ni ijambo rya Qur'ani nyeranda. Abemeramana bahurikiye mu idini rya Islamu bose ni bamwe, kuko umwemeramana budahurikiye muri Islamu ubwo ntaho buzoshikana umuntu, nkuko Qur'ani bivumera bigira uti inna dina inda Allahil Islam, nta dini uzoronka atari Islamu, nta uzoronka ryemerwa imbere y'Imana. waman yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu, n'uzorondera idini ryiwe yifonteye riciye kubiri n'ubusilamu, uwo ntazokwemererwa. wa huwa fil akhirati minal khasirina, nowo ku munsi w'imperuka azoba ari mugwi w'abanyaruhombo bakomeye cyane. Iyo ni Qur'ani nyeranda ikigabane cya 3. Ndabasezere rero ndabasabira imihoro, imigisha n'imihezagiro by'Imana bibane namwe. Imana mushobora byose zifashe iherezo ryanyu rize ribe ryiza kuruta intango yanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.